Uno munsi ngoma ndabereke akawuti mushobora gukoresha kugira mushobore kuronka video itagira watermark no mu gihe yoba yari ifise watermark. So kitwa Neat Download Manager, murandika muri browser yanyu, tangura uvyonzeko juste uca ufyonda ngaha kuri download, vous allez cliquer sur download, muce mushobora kukinstalla directement iciba installé. Voilà, imaze kuba installé, ico muza guca mukora ni urinjira muri Neat Download Manager, ni Neat Download Manager. Umaze kwinjiramo uca ufyonda kuri browser yiwawe, hanyuma ugafyonda kuri add Chrome extension. Uca ushiramo extension, ahangize Chrome kubera nsanzwe nkoresha Chrome, mu gihe ntayikoresha nkoresha Firefox, nari kugira Firefox. Uca ufyonda kuri add to Chrome, add extension. Uhejeje kuyishiramo biba vyakunze. Ni bon, murabona yuko banyereka remove, bisigura ko yagiyemo. Ico nca nkora ngomba ndabereke ukuntu tushobora kuronka video itagira watermark even naho yoba yari lisanse kuza ifise watermark. So ico mukora, je vais utiliser email on deck pour créer une vidéo avec Elia. Video yari gutegerezwa kuza ifise watermark, ariko ngomba juste kubereka ukuntu twokurako watermark dukoresheje Neat Download Manager. Je fais la vérification d'abord. Good. So murabona ngaha namaze kuronka email temporaire. Je vais utiliser Pixverse comme d'hab. Pixverse, vous voyez, je me déconnecte. Je me déconnecte et puis je m'inscris sur Pixverse. Ok, je crée un password. Ok, je clique sur continue. Bandungikiye code ngaha, nca nza kuyitora muri email temporaire yanje. Voilà, je copie, nca nza kuyishira ngaha itaraba expiré, et puis il vérifie que je ne suis pas un robot. Après quelques secondes, voilà, namaze kwinjiramo. Laisse-moi créer un prompt, un African young developer in office. So ngomba nkreye video imeze uku. Je lance le prompt. Vous voyez, iriko irakrea iyo video. Ngomba kubereka ukuntu filigrane canke watermark tuza kuyikurako. Voilà, video iri ready. Nkuko mubibona ngaha. Voilà, nkuko rero nabibabwiye, Neat Download Manager mu gihe wainstalle neza washizemo na extension, aka kantu mubona ngaha mp4 file bla bla bla, bica biza ngaha kuri video ugomba uteresharije. Video yariyo yose, si Pixverse gusa, n'ibindi vyose uza kugira niko biza kugenda. So uca ufyonda kwaka nyene mu guteresharja. Video uzoba uriko urateresharja ntizoba ikije iciye muri file kuriya vyahora bigenda, icija muri Neat Download Manager. Aha nitugira open tuzagusanga ata watermark iriko. Laisse-moi ouvrir video. Okay guys, murabona yuko video yacu yaje nta watermark iriko.
ikintu rero ngomba nkore ni iki, ngomba nkuremwo muri Chrome yanje canke navigateur yanje extension, ngomba ndayisuprime, remove from Chrome, maze kuyisuprima ce que je fais ici ni actualiser. Ubwa mbere bwobwo murabona yuko j'actualise. Ubwa mbere bwo murabona ka kantu kavuyeko, kamwe nababwiraga duca dukoresha net download manager, ariko video iracari yayindi nyene. Mu kuyiteresharja reka nce ngaho ubu ndabereke la différence, video iriko iraba teresharge, vous voyez video yamaze kuba teresharge. Attends un peu. Voilà, vous voyez la différence. Ivideo ya mbere nta watermark nkuko yari irimo, ariko ubu murabona watermark. Ni iki rero twita watermark canke filigrane. Vous voyez ngaha zirazana ibintu vyanditseko ngo Pixverse. Net download manager rero iri ngaho kugira ngo ishobore kubafasha. Thank you guys for watching and don't forget to subscribe.